gukorera Imana erega ni visa yemwe uvibuha wumva ukaduga wumva gukorera Imana erega ni visa yemwe Imana erega ni visa yemwe gukorera Imana erega ni visa yemwe uvibuha wumva ukaduga wumva gukorera Imana erega ni visa yemwe. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Turamakije shengero ry'Imana. Oh, we welcome you, great Twizere church of yuko muri God. amahoro natwe I turamahoro believe turashima you are Imana. peace, we thank God. Koko ni vyiza bigenda neza. Because it is great, everything goes well. Ihoraho yaduhaye akavura kenshi. God gave us a lot of rain. Bamwe baragashima abandi bakakagaya. As some are happy with the rain and some Ariko don't ivy'Imana like byose it. byamara vyiza igihe But cyose. everything that is for God, everything Naho is biba bibi. great. Even if it's bad, Umwanya wose. every moment. Naco gituma And that is why uwiringiye Imana cyangwa wishimira Imana whoever is rejoicing God, ugira imigisha n'amahirwe. you always have blessings Igihe cyose. every time. Naco gituma And that is why tuzokomba dushima Imana we will always thank God mu ngoro y'Imana. in the temple of God. Nuko tutatebeje Without taking time, tuza kuja mu majambo y'Imana. we'll go into the words of God. Majambo y'Imana tuza kuvuga amajambo menshi cyane We will speak about many words, ariko kandi si make. but it's not few. Tuza kuvuga ku musavyi w'Imana Yeremiya. We'll talk about the servant of God, Jeremiah. Ihamagarwa ya Yeremiya. The words of Jeremiah. Burya Yeremiya Jeremiah, canke ihamagarwa ry'umuntu when the guhamagara calling of a person, thank you. Imana iguhamagara ngo kiri urusoro. God usually calls you once you're still in your mom's womb. Kamenya ntizogukoresha ibiki He n'ibiki. knows that what he's going to use you for. Ntuzubona ngo uri umuririmbyi, Don't see that you are a singer. uri umuvugabutumwa, Are you a preacher? uri umupastori, You are a uri pastor. umukristo. You are a Christian. Imana yakumenye kera. God has known you for a long time. Ukiri urusoro kunda kwa nyoko wawe. Since you were in your mother's womb. Ikugira uburiwe. He made you who you are. Naco gituma tuyiringira Imana igihe cyose. That is why we always rejoice in God. Reka dusome ntitutebeje cyane. We're going to read. Tuza gusoma muri Yeremiya 1. We're going to read in the book of Jeremiah chapter 1, 4 Tuza gushika ku murongo w'10. through 10. Yeremiya gice ca mbere. Jeremiah 1. Ndibaza mwari musanga bahabonye hasome canke turasoma. Yeremiya gice ca mbere. Tuhereye harya aravuga ngo nuko ijambo ry'Uhoraho linzako riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi kandi Utarava muri iyo nari narakurobanuye. Murambabarire kuko amaso arahagenda camo. Canke reka ndagufasha. Yegome. Reka dusome. Ngo nuko ijambo ry'Uhoraho linzako riti ntarakubumbira mu nda kwa nari ndakuzi kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba mvugishwa nanje mu mahanga maze ndavuga nti yo erega mwami Uhoraho sinzi kuvuga kuko nkiri muto. Ariko Uhoraho arambarira ati ntaco uvuga ngo ndacari muto kuko uwo nzogutumako wese ari we uzozako kandi ico nzokubarira cyose akaba ari cyo ukwiye kuvuga. Ntuzugire ubwoba ku bwabo kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore ni jewe Uhoraho mbivuze. Maze Uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa. Uhoraho arambarira ati ehe size amajambo yanje mu kanwa kawe raba uyu munsi
ngusizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami bwo kurandura no gusangangura, guhonya no gukomvombora, bona ukubaka no guteragira. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. I will read in the book of Jeremiah chapter 1, verse 4. We read in Jesus' name. The title is The Call of Jeremiah. The word of the Lord came to me, saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Allah, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. But the Lord said to me, do not say I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and I will rescue you, declares the Lord. 9. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. 10. See, today I appoint you over nations and kingdoms, to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Amen. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. N'amajambo y'Imana yahawe Yeremiya. These are the words of God that he gave to Jeremiah. Imana imuvugako. God spoke about him. Ariko kandi Imana imaze kumuvugako, When God spoke about him, iramubwira, he told him, ntarakumbira kunda kwanje kwawe ndari ndakuzi. before I created you in your mom's womb, I knew you. Banura nkugi muvugishwa wanje. I appointed you to be my prophet. Hanyuma Yeremiya urumva yishiramwe ubwoba. Yo mwami ncyari muto. Jeremiah was afraid and said, I'm still too young. Sinshoboye kuvuga. I cannot speak. Ariko ngoma ndakubwire. But I want to tell you, Ntabwo turi bato. we are not young. Uhereye kuri we nanje. Starting from you and Kuko myself. aya majambo atwivuga ko twebwe. Because now these words are speak on Turi ngaha us mu ngoro y'Imana. who are in the temple of God. Turi aha mu ngoro y'Imana. When we are in the temple of God, Sigishika ngo turi ngaha. it is not a must for us to be. Oya niyumvire ngo byapfuye kuza uko nyine. Don't think that it just happened. Imana ibonye kuva kera. God has seen it for a long time. Iramenya ati aha. He knew that here is where I'm going to put you. Kandi ahantu ndahabashize. When I put you here, Bazokora igikorwa canje. they will do my work. Igikorwa canje bazokora. At the work they will do, Bazokora ndi kumwe nabo. they will serve me when I am with them. Ibiseruka byose. Whatever that's going to happen, Uhora harabizi. God knows it. Navuga ngo nabizi. Don't think he does not know. Ikintu cyose ari kibi ari ciza. Whether it's good or bad, Uhora harakizi. God knows it. Ntugire ubwoba kw'ibyo. Do not be afraid. Kuko Imana ibiri kumwe nawe. Because God is with you. Imana igendana natwe igihe God cyose. always go with us every time. Yaratumenye. Because he knew us. Ndishaka guhagarako. Yaratumenye. He knew us. Iramenya ati. He knows that. Aba bantu. These people. Ndabakuye hariya hantu. I took them from somewhere. Hari muri Feguwa. In Fuqua. Ndabatwaye muri Zelensky. I'm taking them to Celeste. Muri Zelensky bazohura niki? What are they going to face in Celeste? Bazohura nibi They'll face this and that and that. Ibirari ibintu biseruka byose. Whatever that appears. Kubera ko gira ubwoba. Don't be afraid. Cyenda tangara. I'm always amazed. Hari abantu bagira ubwoba. People are afraid. Why? Imana kandi iri kumwe nawe. When God is with us. Hari ijambo riri mu gitabo cya Yoshua. There is a word that is in book of Joshua. Yoshua rimwe rimwe gatatu. I think it's Joshua 1 and Uhoraho 3. yaramubwiye ati. The Lord told him, Yoshua. Joshua, aho uzokandagiza ibirenge. wherever you will step your foot, ndaguhaye. I'll give it to you. Nkuko ndabwiye Mose. Like I told Moses. Uyu munsi. Today, Uhoraho yaravuze ko. the Lord said, aho tuzokandagiza ibirenge. wherever you step your feet, yaraduhaye. I'll give it to you. Ugira ubwoba bw'iki none? Why are you afraid then? Kubera kutinya. Why afraid? Teka kutinya. Don't be afraid. Iri jambo rigenda guhereza rirasigura neza. The word that it's ending explains well. Gutera utera ibyiza. You always plant good things. Bijya bintu byose ubona ni bibi. Randutse burire hirya. Whatever you see that is bad grows ntibikenewe na gatoya. because it's not needed. Ibi ntibikenewe. That's not Ariko needed. ibyiza urabiteragira. But once you have a good thing, Murazi umuntu aranduye ibintu bibi. you know when you take out bad things, ateraho ibyiza. you plant good things. Nta muntu yagiye mu murima kurima. No person goes in the farm to farm. Atanga ripoli.
There is always a grass ariko or amanza forest. kuhategura They prepare the farm akaharima and then farm it akahatongora and take out everything. ni vyiza And then they start planting seeds. ibi bigiye kumeramwo Whatever the bad things that grows up, urarandura ugasiburira hirya you take it out and throw mu it gihe away. utokora If you do not know how to do that, ariko then you're not a umurimyi farmer. wese ni But ngombwa every farmer is a akore must gutyo. to do that. kandi iyo umaze kurandura Also, once you ivyo destroy wateragiye uzosarura everything that you planted, ntuzoreka gusarura na again, gatoya you harvest whatever you utegerezwa planted. gusarura You will harvest kuko uri umurimyi waremye because you are a farmer. You farmed. turi shengero turabakristo We are church. We are Christians. ibikenewe byose turabifise We have whatever is needed. abaherezo turabafise We have pastors. abarimu turabafise We have evangelists. abakristo turabafise We have Christians. abajenama n'abajenama We have kazi ushers abashingantahe n'abashingantahe and kazi counselors. none se ikibuze ni iki What's missing? bamwe muri kwebwe mugira ubwoba Why you afraid? ndababwiye nti I tell you this. umuntu wese bafise ubwoba bukureho Every person who has fear, please remove it. nta kintu na kimwe kibi kizadushikako ngaho Nothing bad will happen to us here. hazoshika igihe abatizera batuvemwo There will be a time those who are not Niko believers will ndovuga. leave. That's what I will utizera If you do not believe, ngo yemere ko imana ibaho kandi ko imana you ikora do not believe that God exists and God work, ya ashobora kuva mu mugwi that person might leave. turi community turi umugwi ukwiye Because we are a full community wubashwe n'uhoraho that is being built by the Lord. uraho ntuhavuga ngo ntagira ubwenge uraho afise ubwenge buturengeje Our Lord has give us a wisdom that is. ni umuhanga ku bintu ibyo ari byo byose He is a very great man in ni everything. umunyabwenge ku bintu ibyo ari byo byose He's full of wisdom kuko because yaratumenye he knew us turi mu nda kwa ba mama still in our mother's tuhabwa ubwo womb. bushobozi We were given twizera that rero power. yuko imana iri kumwe We natwe should ngaha believe that God is with us usanga here. utizera ndabikubwiye ubyizere If you do not believe it, please believe it. I believe it 100%. ndizera ijana ku ijana I believe kuko 100%. imana Because God, ntiyadusize ngaho kugihamana He did not put us here by just accident. No, never. bantu b'imana imana n'ukuri kw'imana ni nziza cyane God is great. ihe ububasha umukozi w'imana Yeremiya bwo kuranda no gonyanga As you can hear, the servant of God, ni ukuvuga Yeremiya Jeremiah, uturi kuvuga the one who was speaking about. ni umukozi w'imana ahamagawe n'imana He's a servant of God that was called by God. hanyuma kenshi abantu bahamagarwa bakunda kugira ubwoba So many times many people are called and they're afraid. ariko ureka kugira ubwoba imbere y'imana nta Do bwoba not be ukwirwa afraid in warahamagawe front of warahamagawe God. Once you are called, you are uri been imbere y'imana called. uri imbere y'imana If you are in front of God, you are in front of uri God. umukozi wayo You are His Yeremiya amaze servant. guhamagarwa Once you are being called, agira ubwoba avuga ngo acyari muto Jeremiah was called and he was afraid Ariko because he was still too yamubwiye young. ati, And God told him, reka kuvuga ngo ucyari muto do not say that you're still young. icyo nzokubwira nicyo uzovuga Whatever I'll tell you is what you're going kandi aho to say. nzogutuma hose niho Wherever uzoja I'll send you is where you're going. ngamukora ku munwa I'll touch your mouth amuha ububasha and I give you bwo power kurandura to destroy and destroy no gusangangura and also throw everything no guteragira and also to plant. cyumvikana yuko Meaning, ibintu byose bibi Yeremiya arabirandura yarabyanga whatever that was bad, Jeremiah destroyed. kandi ijambo ryo ryari rifise ubushobozi Because the words of God had a power ku bihugu n'abami n'amahanga over the countries and nations and kings. icyo avuga cyarumvikana icyo avuga cyarashika Whatever he command, they will obey. nicyo reka gushika It was a must for it to be kuko fulfilled. imana ibiri kumwe nawe Because God was with him. imana ibiri kumwe nawe God was with him. iyo uri kumwe n'imana rero Once you are with God, ntabwo imana igutereranya na gatoya God never leaves you we alone. izera imana yawe Just believe in him. isenge Worship him. yambaze Cry to him. ubwire ibikwiye byose Tell him whatever is needed. hanyuma hazobana nawe And God will be with you. ndacyo gituma kenshi And that is why many times abantu bariyumvira ngo none imana turi kumwe nayo they always think, are we with God? imana ibiri kumwe nawe God is with you. ndakubwira ijambo rimwe benshi Let me tell batamenye you one word that many don't know. intege nke zawe nizo nkomezi z'imana Your weaknesses, it is mu the gihe strength of ubona God. uri kwisonzesha When you see you are uri ku fasting, mafungo you are fasting and ariko wubaha praying, imana you respect God, ukumva intege nke ziguma zikwizingirako and you feel weaknesses, imana ibiri kumwe nawe God is with you. imana ntizokwiyerekana mu nkomezi zawe God will Nta na not leave gatoya. you. ntiyerekana mu nkomezi zawe kuko imana iyo uvuga ati Because God wants you to say, aha kwera imana irampevye
God has left me. ntabwo ibiguhevye That means He did not leave ariko you. gusa ubura umuntu wubaha Imana 100%. Rather, you are a person who respects God 100%. ntuhavugenda ukikiriza ibintu kanaka Don't go and start doing things ngo uri kumwe n'Imana. and say you are with God. Imana igomba umuntu ayubaha neza God wants a person who respects Kandi Him truly, nayo ntishobora kugutana gatoya, and He will never forsake you. igumana nawe umwanya He will wose, stay with you all the time. igendana nawe umwanya He wose. walks with you all the iyo time. usohoka, When you go out, iyo winjira, when you enter, iyo ukora icyo cyose, whenever you do anything, Imana iri kumwe nawe. God is always with you. Tuyizere rero, Let's believe in Him tumenye yuko Imana duhawe ububasha n'ubushobozi and know God gave us a power bwo gukora ibikorwa byayo. to do His work. Nuko amajambo kandi dufise na Imana Those are ibahezagire. the words we had, and God bless Bana you. namwe. Murakoze. Thank you.